ingenzi ngo zirakeneye koroherezwa haba mu kirere zicamwo biciye mu ndege canke zishitse ku kibuga c'indege. Vyashikirijwe na Ambassadeur Joel Nkurabagaya, umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ivy'indege n'ibibuga vy'indege mu nama igiye kumara imisi 3 iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura, itunganijwe n'umuryango wa Komeza uhurikiyemwo ibihugu vy'ubumanuko n'ubuseruko kuri wa kabiri igenekerezo ry'umunani ruheshi umwaka wa 2025 mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene igisata cyo kuyunguruza biciye mu ndege cyotezwe imbere. Ingenzi zirakeneye koroherezwa haba mu kirere zicamo zigendeye mu ndege, haba no ku kibuga c'indege iyo zishitse indege igashika amahoro n'umutekano. Ingenzi ziraheza zikabishima kandi zikumva ko ziri mu mutekano. Nico gituma mu vyo turiko turakora vyo Burundi buriko burakora kugira ngo ingenzi zoroherezwe n'ibintu novuga bikuru bitatu. Icambere duhera hasi nyene aho indege zishikira, ni kuvuga two turatunganya neza byo twita ama infrastructure, ni kuvuga amabarabara, byo twita ama tour de contrôle. Hariho umugambi uri kurarangurwa ukomeye cyane wo gusubiramwo ibarabara bita la piste mu rurimi rw'igifaransa. Turiko turarisubiramo neza kugira ngo indege yishitse by'ukuri yumve ko atangorane ishobora kuhagirira, igashika amahoro n'umutekano. N'ingenzi iri mu ndege ikumva nyene yuko itababaye mu gihe indege ishitse hasi. Ikindi kigira kabiri nikijanye no gutunganya neza amabarabara indege zicamo. Hari abashobora kwibaza ko burya indege iri kiraguruka ipfa gufata inzira yose yishakiye. Ivyo rero sivyo, indege burya zirafise amabarabara zisunga. Aha rero mu Burundi ico bikorwa turiko turagitunganya neza kugira ngo duce amabarabara meza aciye hagufi, indege ishobore kuguruka itarinze kuzimagirika. Ivyo bizofasha kugira ngo indege ifate umwanya muto mu kuva mu gihugu ija mu kindi. Ivyo navyo urazi ingenzi nayo nyene yifashe urugendo rukaba rurerure cyane, ingenzi ntibiyinezera. Ayo mabarabara rero turiko turakorana n'ibihugu bigenzi, ibihugu dusanzwe cyane dusangiye imbibe, kugira ngo dushobore gutunganya neza ayo mabarabara, indege ishobore kugira umwanya muto, ishobore kuziganya igitoro n'ibindi. Ikindi novuga kigira gatatu nibijanye no kuvugana hagati y'ibihugu dusanzwe dukorana, duhereye ku bihugu bibanyi, aho usanga bimwe muri vyo hariho ibyo bita ama espace prohibe, ni kuvuga ibice bisanzwe birimo amabarabara y'indege, mugabo igihugu runaka ugasanga aho oye kirahugaye, kivuze kiti aha kirazira kuhaca. Ibyo rero mwumva ko bica bituma ya ndege ica ifata ayandi mayira cakure, tukagaruka kuri bya bintu mpejeje kuvuga by'umwanya uca wiyongera kugira ishiki yigiye, by'igitoro gica ciyongera, ugasanga rero na yangenzi ntibinezereye kuko yafashe umwanya munini kugira ishiki yigiye. Mwene kompanyi y'indege arahomvye. Turiko rero turavugana n'ivyo bihugu kugira ngo ivyo navuze by'ivyo bice vyugagwa
bishobore kugabanuka turabe ingene tuvyumvikana bibaye ngombwa haba igihe bovyugara nk'igihe bahakeneye bakeneye kuhakorera ibicanke biriya mugabo umwanya munini hashobore kuba huguruye indege zishobora kuhaca atangorane. Abandanya avuga ko kimwe mu byo bagiye kwiga muri iyo nama harimo kubandanya baraba ingene hotunganywa ikirere indege zicamwo ku buryo hatoba amasanganya. Kimwe mu byo tuza kubandanya dushimangira ni bijanye n'ingene dutunganya ikirere c'indege indege zicamwo ku buryo hataba amasanganya. Ayo masanganya nayo ashobora kuva ku mvo zitandukanye harimo n'ikibazo kijanye n'indege z'igisivile hamwe n'indege z'igisirikare aho usanga zose zihurira mu kirere kimwe mu mayira amwe. Nuko rero nico gituma rero tuza kushimangira cyane ico kibazo kugira ngo turabe ingene hashobora kuba umwumvikano ukorana hagati y'indege z'igisirikare n'indege z'igisivile kugira ngo ayo masanganya by'ukuri dushobore kuyakingira hakiri kare. Kubwo umunyamabanga mukuru wa Komeza Zakari Kingori avuga ko mu byo bazokwihweza muri iyo nama harimwo guteza imbere igisata cyo kwiyunguruza biciye mu ndege ukarihiriza ubumenyi abakora muri ico gisata hamwe no gutunganya neza amabarabara indege zicamwo. Iyo nama yatunganijwe n'ibihugu bigize uwo muryango wa Komeza ikaba yari yitabiriwe n'abaje bava mu bice bitandukanye bya Afrika. Aha tuvuga nk'abahurikiye mu muryango wa SADC, Afrika y'ubuseruko EAC, akarere k'ibahari Indiano hamwe n'akarere mpuzamareta ko muri Afrika y'ubuseruko IGAD.